Ntidusubire kumva aho umwigisha abaza abanyeshuri ati mbega mu Burundi dufise ubwoko bungahe bw'amatagisi hariyo makori ukaza wumva umunyeshuri ari inamuye ati mwamesiye ati mu Burundi dufise ubwoko bune bw'amatagisi hariho tagisi y'ivelo tagisi y'imoto tagisi y'itukutuku na tagisi y'icangacanga haba ni bamwe baramurirwa ku marigara rirenze ataco bahereje amaboko ukaza wumva ngo yo ngo bantwaye igitsina aho bagomba gusamaza abandi ngo babindera amaboko nkabo mwoye guhangayikishwa n'abahani mwirirwa murabahakinga ngo mumenye ivyo barimwo ku munota ku munota ngo uko wapi bihorere bajyaho barakazi ikibabasha n'igisabisho ibikorwa urukundo no kwicisha bugufi mukenyezi ntubone ngo igihugu higushinze amabanga nawe ngo ugomba kubangamira umushinga ntahe wawe na mama Burundi yarabitubwiye mu mwaka wa 2021 aho yagira ati ubudepite mu Kigobe ubudeje mu biro imuhira umukenyezi mu rugo komera muvyeyi hiryo rikaba ijambo nta birenze bakenyezi kora ibikoringa mukora ibirama muramuri igihugu n'amakungu bakenyezi kanguka nimuzibuke ingegene imisure yagurutse bakenyezi kanura mubone ikibereye mu mbono kazoza bakenyezi kirama bingagira nk'umubingo mukinga makirane bakenyezi kimbagira kimbagizwa nkako murabakenyerera rugamba tureke kwamba tuzeyinze kuva muri nzero gushika muri Nyakanga kuko urinze ugera muri Kigarama ho data wanje nukugarama ukonkwa n'ubusuri kabisa bakenyerera rugamba mutisabweye hewegeyewe nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugamba ukaba n'umugumyabanga w'indani amarura ntagwa n'aba bakenyezi baduhere maze akazi kabo karongoroke uyu munsi ni gwabo ako karagaciyemo bakenyerera rugamba oye oye ramba komera heza kigwa bene Imana muvyagiye ngaho umwe wese mu cubahiro ciwe na cane duhereye kuri cubahiro kizima muramutse igihugu cacu ciza c'Uburundi hamwe n'urubavu rwanyu papa murasangwa iteka ryo kuba murongoye ibihugu vyiyunze ku mugabane wa Afrika Imana ni nziza cyane ibandanye dutera iteka mu kubagira igikoresho kizima kitazimiza intama muvyeyi kandi iryo teka ntituraritota nyakubahwa urongoye umugango watsinze amatora muri kino gihugu cacu bihebeye Imana yateye ikabasiga ngo muyisingize banyakubahwa abakenyezi beza bakenyera rugamba batumire mwitavye runo rubanza nitugire Kristo naganze Kristo uyu munsi twaje gushigikira umukenyezi w'umukenyarugamba rugamije iterambere kuri twese ikaze rero muri Gitega Gitenga cy'umugwa mukuru wa politiki ikaze no kwikaziye tuyagira abakiyago ntituyagira umuyaga uhita nuko rero akaganuke n'ijambo twagomba tubashikirize bigizwe n'ibice bitatu umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi muri rusange umunsi mukuru w'umukenyezi w'umukenyarugamba mu Burundi 3 uguhugura n'utuntu n'utuntu nuko rero Sorbonne Harvard how do you do À son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi et le Président en exercice de l'Union africaine et votre épouse. À son Excellence, le Secrétaire général du parti CNDD-FDD au Burundi, distingués invités, tout protocole respecté. À toutes et à tous venant de près ou de loin, bonjour.
Oui, vive la 5e édition de la journée dédiée aux membres de la Ligue des femmes du parti CNDD-FDD au Burundi. Heureux invité à cette célébration en grande pompe de la journée déjà exprimée. Encourageons le Sabakenyera Rugamba pour cette avancée synergétique de vouloir assurer une éducation de qualité à la jeunesse burundaise pour qu'elle soit capable de défendre notre nation contre l'ignorance et la pauvreté depuis notoire qu'elle fait face à notre développement. Sacrifiez-vous, chers mamans, pour une éducation non tronquée, car sans conscience n'est que ruine de l'âme, d'après Rabelais. De surcroît, le modernisme et l'éthique mondiale deviennent des couteaux à double tranchant, touchant et étouffant le cœur de nos coutumes et traditions. Selon le thème mis en exergue pour cette 5e édition, je cite, Abakenyera Rugamba, engageons-nous pour une meilleure éducation des enfants afin de produire de vaillants citoyens patriotes et bâtisseurs d'un pays développé. Thème est bien pensé, mes chères dames, car c'est ainsi qu'ira la pérennisation de notre chère patrie. À cet effet, du courage, mes chers Abakenyera Rugamba, car votre contribution est on ne peut plus incontournable. Maintenez le cap vers cette union qui fait la force. Restez des femmes dignes et dynamiques, braves, des femmes combattantes, courageuses, des femmes d'impact, des femmes fermes et fertiles, utiles à la nation qui se veut ardemment émergente et développée. Vous y parviendrez car tous les kumwetwe a toujours enchéri le père de la nation. Yeah, together we go ahead and we achieve more. Beautiful ladies, may this occasion of the 5th edition allow you to do and correct what you were unable to do in previous editions. May your team for this year inspire you with means to implement, to endure quality education in order to produce young people capable of defeating the country against ignorance and poverty, men and women of tomorrow, capable of peering the country out of ranks in the developed countries, escorting it towards emergence and sustainable development. Dear Mom, your role in the development of a nation is irrepressible. With your fight of the education for our children, the development will be certain. To achieve this, the path is long, brave ladies, but with willpower, and God will succeed. A good starting point, established foundations and associations with strong focus on this issue. Take inspiration from the courage of Her Excellency, the First Lady of Burundi, who through her good deed foundation, Bonne Action Omugiraneza, has already accomplished many commendable works for youth and vulnerable lives. Yeah, accents speak louder than words. Building fit and dynamic women, strong, fertile women useful to the nation. In any case, do not be afraid, for you have the unwavering and unconditional support of the government of His Excellency, the President of Republic of Burundi, and at the same time the current chairman of African Union. Please applaud him. Nubwo hariho n'abambara ikirezi ntibabone yuko kera. Thank you for your kind attention, sister. Your message in Kirundi. Ikirundi tanatonze mu marelebele mukenyezi muri rusange sanga iteka watewe n'uwiteka akagutaka ubwiza ubwenge n'ubwene gihugu imbere rero yo guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi w'umukenyerera rugamba inguvu tuzikura mu munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi muri rusange ubona ukawihimbazwa kuwa 8 ntwarante uko umwaka utashe uyo munsi wavuye kwishaka ryabitangira bushake b'abakenyezi b'imboneza babaye intwari bamwe muri bo mbere ubwo butwari bukaba bwabatwaye n'agatwe amaraso yabo b'imbuto imera avomera imitima y'abaganzi si muri ico gihe baca baganirira abakenyezi umunsi umwe mu mwaka ubitirirwa nubwo hari ibihugu bikinana Uburundi bwo bwifatanije n'abandi bufata iya mbere mu kubakomorera iyo munsi
bakenyezi beza mwe, songa mbele zaidi na zaidi. Abakenyezi b'abakenyerera rugamba bahurikiye mu mugambwe urongoye igihugu CNDD FDD nabo bajamwe bagira bati ibigiye inama bigira mw'Imana, bahujwe n'ijambo n'ingendo, bafata ingingo ngirakamaro yo kwibyete bisomeka kurusha uko byari mu gutanga umuganda wabo mu iterambere ry'ingo ry'imiryango n'iry'igihugu, kuko batahuye ko ubugirigiri bugira babiri kandi ko nyamwigenda akatigera arimira impeshi namba. Mubaha amashi menshi cyane, umwaka wa gatanu bakorana bikomeye nk'uko namwe mubyibonera ngo bahugura. Nizeye ko bagira barangize mu kanya gatoya. Baratuje, baratagase, barasharamya, barashushe batagwaye ma. Icivugo kizobarongora umwaka na cakabari bakenyerera rugamba. Dukenyereze igume twitwararika indero yo gwaruka gwacu kugira ngo igihugu kize kironka abantu b'ubuntu b'ubwenge bagikunda bazagishikana kwiterambere rirama. Intumbero y'ico civugo icageze weya indero yo gwaruka gwanone igeze aha ntaho bideha, igeze muri Karinga na Mugoma kandi aribo kazoza kera. Hewe mukama w'ikigongwe rutunga boro nabononye dufashe, ntuhogore ntuze wanze. Twifitiye abakenyera rugamba bizofata intumbero, Imana iriko iraduhindurira amateka. Bakenyezi beza, Imana yavuze ko turabaho, yavuze ko tubona gusika uyu munsi tukiri bazima, yavuze ko kandi ibarose akanya n'akaryo ko kwiyumvira no kwiyunguruza mu byatuma mwisira ku mwanya mwiza w'iterambere ryanyu ubwanyu, iry'imiryango n'iry'igihugu mavukiro yacu. Tureke kwama tuzeyinze kuva muri Nzero gushika muri Nyakanga, kuko uri inzu ugera muri Kigarama ho data wanjye n'ukugarama ukonkwa n'ubusuri kabisa. Bakenyerera rugamba mutisabweye hewegeyewe nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugamba, ukaba n'umugumyabanga w'indani. Amarura ntagwa n'aba bakenyezi baduhere maze akazi kabo karongoroke. Uyu munsi ni gwabo ako karagaciyemo. Bakenyerera rugamba, mbega muribuka ko muri bama bakigihumbi sa Imana niyo yabagize abakenyezi beza bisaka n'isaza. Aho muri hose mwiyumve ko mudasanzwe. Imana yarabaryohoye maze muryohera ijisho ry'abanega banyu, maze banega urutoki bati ntamujanye nobanzananye nkazopfa ntabayeho. Nezerwa muhimbagwa rero maze umuhimba bweza ubeza agatima. Ni muri ba mutima mutindi mwatewe iteka ryo kuba bakagufa kamagufa. Mumbabare simbuza amagufa yatanga mbuze ba magufa banega banyu, abana bakabara izo mana za kabiri hano kw'isi. Iyo Mana itugira neza ku buryo buturenze, tuyishimire mu kwikomera amasi menshi cyane. Murakenuye ngo ndakoze yakoze akarambaraye. Bakenyera rugamba, urugamba mukenyera uyu munsi muraruzirikanaho. Suga umuheto ubwo ndizera twarasezere bye bye, ryarabaye ntirikabe hapfa kampinga yanjye akira intwaro rusange. Ubu turiko duhangana n'ugwa vision 2040 2060. Muri kano kajembe ka ethique mondiale korera ibiswi n'umutima wanyu wose kugira byamari iby'inkona, ahandi ho no kuri gushimitse bizobahindukana iby'inkukuma bigakwe banobe byongere bibasisime. Ndavuga nk'irenganira nyunganya wowe ukiri muto zana ndakujandajandire ngo barabire impumyi muhumurewe mu rugamba rugamije ko nagura indero bwenge n'indero umutima y'ugwaruka. Murabanza muhangane n'ibi bikurikira. Ubwa mbere urugamba mu ndero rukristo, icizwe kizira abakenyezi carazirukanijwe kandi aho bikomereye rero sino mu gwaruka gusa. Mbengo mwaheruka kera inaro nyonga arenga ibigo, ubu ho hananga ibigo mbisa ngaho ndavuga ariko ku murango simbona kandi sinumva. Ubwa kabiri urugamba mu ndero bwenge, ndusubire kumva aho umwigisha abaza abanyeshuri ati mbega mu Burundi dufise ubwoko bungahe bw'amatagisi hariyo makori. Ukaza wumva umunyeshuri ari inamuye ati mwamesiye ati mu Burundi dufise ubwoko bune bw'amatagisi, hariho tagisi velo, tagisi moto, tagisi tukutuku na tagisi canga. Haba ni bamwe baramurirwa ku marigara rirenze ataco bahereje amaboko. Ukaza wumva ngo yo
ngo bantwaye igitsina, aho baba bagomba gusamaza abandi ngo babindere amaboko nkabo. Mwoye guhangayikishwa na bahani mwirirwa murabahakinga ngo mumenye ivyo barimwo ku munota ku munota. Ngo uko wapi bihorere bajyeho barakaze ikibabasha n'igisabisho ibikorwa urukundo no kwicisha bugufi. Mukenyezi ntubone ngo igihugu kigushinze amabanga nawe ngo ugomba kubangamira umushinga ntahe wawe. Na mama Burundi yarabitubwiye mu mwaka wa 2021 aho yagira ati ubudepite mu Kigobe, ubudeje mu biro, imuhira umukenyezi mu rugo. Komera muvyeyi. Hiryo rikaba ijambo nta birenze. Inbox yanje yaruzuye. Ushaka amakuru ahambaye nawe haransanga mu kibimba aho bita mwibanga. Abanza ntemwo rimwe ntagatishe mwili wangu. Bakenyereye rugamba beza ngo mwuko nikiriko bazobamenyera kuvyamwa mwamugwa. Ngakorera akaryo keza kugukorana gukosora ibitagenze neza mu myaka imbere. Reka mbere ndabahe n'umukenyuro ja hamwe mugira amafondation nkomeze imigambi ku ntara canke kwikomine ntimwitwaze nk'intara zaragutse. Gira amashira hamwe ashira imbere ibikorwa bijanye n'ubuhinga buhanitse. Bibaye ngombwa musebereti basahirize mu kubaronsa abahinga babinononse babafasha. Isunga karorero k'abakenyezi b'intwari ziza twarira hejuru kuko zarindiye menshi mu gimwema abatembera imbere mubone gutera imbere nk'imizinga ya kijambere. Mbega karorero ko mukenyezi w'intwari ntimugafise nene cubahiro mama Burundi ivyo amaze kurangurira muri fondation Bonne Action umugira neza hari umugwa neza tobikenguruka. Ibikorwa biravuga gusumba amajambo bavyeyi nkunda ntimututize umunota umwe tubaha akaganuke k'ibicocoro. Turagize mwiriwe bene Imana bakenyezi ntimurambirwe kukivi vira hasi rimwe mugitura amaboko. Bakenyezi kenyera zigume mugumize amizero mu muryango no mu gihugu. Bakenyezi kora ibikoringa mukora ibirama muramuri igihugu n'amakungu. Bakenyezi kanguka ntimuzibuke ingegene imisure yagurutse. Bakenyezi kanura mubone ikibereye mu mbono kazoza. Bakenyezi kirama bingagira nk'umubingo mukinga makirane. Bakenyezi kimbagira kimbagizwa nkako murabakenyerera rugamba. Tulagita mwiliwe banyakubahwa mukenyerera rugamba kela bote kukurinda yahudwa. Mukenyezi kelabuka kibane mitapu nemikunina. Mukenyezi kenula umuryango n'igihugu. Mukenyezi kenyulila mu mbona kazoza y'Uburundi. Mukenyezi ketwa usanganirwe na Sebarundi agusangiza ku mabanga y'igihugu. Bakenyezi kengurukira abanege banyu babahananega bakabakurana mu kaguriro. Bakenyezi kengurukira umuremyi yabaremye akabakenurira akabaremesha. Murakoze. azoba ari yankoni kubisa umuhindo ukumva ikigize ngo vugu vugu yemwe. azoba ari yankoni kubisa umuhindo ukumva ikigize ngo vugu vugu. azoba ari yankoni kubisa umuhindo.